Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, ariko cyane tukagaruka kubivugwa mu gisata ca politike. Ni mugihe mu misi iheze twabagajeje ko amakuru avuga yuko kuri ubu igihugu cyose cyo Burundi nta leta gifise, no kuvuga kuva ku mushikiranganje wa mbere gushikira kundi mushikiranganje icyo yobajejwe cyose. Ahubwo ikiro nuko bamwe mu bari abakozi bo mu bushikiranganje bwabo aribo batanguye kurangura amabanga yaba arangurwa n'abashikiranganje mu gihe harindiriwe yuko President Evariste Ndayishimiye agena leta nshasha izoba igizwe n'umushikiranganje wa mbere. Nkuko bizwe kandi biri mwibwizwa shingiro, iyo ta mushikiranganje wa mbere ahari leta yose ntago iba ihari. Mu bashikiranganje bose bariho kuri leta kuva kuri leta ya Bunyoni ndetse no gushika kuri leta ya Gervais Ndirakobuca, abenshi barasoje ibiringo vyabo, gusa bamwe bikavugwa yuko basoje mu banga bajejwe hari ivyo bakoze bigaragara n'impinduka, mu gihe abandi bo bavuga ko atampinduka zagaragaye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo Arengiyome Bunyoni yarakira umushikiranganje wa mbere, ngo vyaraboneka ko nibura leta irimo irakora. Gusa ngo kuva Gervais Ndirakobuca ashikira ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere, ngo yakomeje kugogoma mabanga yiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye nkuko bitangazwa n'abantu batari bake. Ivyo akaba ari bimwe mu bituma vyinshi mu vyo Barundi bari biteze kuri leta y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batabibona nkuko vyahoze igihe ari umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu gihugu. Aho twavugamo nk'ibura ry'ibitoro, ifumbire n'ibindi ibitandukanye. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku vyaranze umushikiranganje Albert Shingiro muri leta ya Ndirakobuca. Bamwe bakavuga ko iyi ari imbono yabaye iboshwe na kahise. Albert Shingiro n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire be no gufashanya vy'u Burundi n'amakungu kuva ku genekerezo ya 28 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Uyu kandi akaba ari umwe mu bashikiranganje batatu gusa batigeze bahindurirwa ubushikiranganje batwara mu myaka 5 intwaro ya President Ndayishimiye imaze ku butegetsi. Albert Shingiro akaba ari umwe mu bashikiranganje baciye ubwenge akora ivyo yize. Ubushikiranganje bwiwe burafise vyinshi bwashoboye muri iyi myaka 5, ariko vyononegwa n'uburemere bwa kahise abategetsi b'u Burundi baciyemwo. Bamwe bakavuga ko habayemwo insinzi za diplomasi zitavyaye umusaruro w'iterambere. Albert Shingiro ngakaba we ameze nk'umushoferi azi kunyonga imodoka, ariko amaso yiwe akayagumiza kuri retroviseur. Nkuko tutangura tumuvuga ko kugira ngo tuze kugaruka no kuvyo yaranguye muri iyi myaka 5 yose amaze muri ico kibanza, Albert Shingiro muti iyo baravutse ryari? Albert Shingiro yavutse muri Kigarama umwaka w'igihumbi 1970 muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi. Inaravukamwo yarakozwe ko cyane n'amagome yagiye arashikira u Burundi. Inyandiko zimwerekeye ntizivuga uko yoba yarakozwe ko n'ivyo bihe. Urwimo rwabaye mu mwaka w'igihumbi 1972 rwashitse Albert Shingiro afise umwaka n'amezi 5. Raporo za Severi zerekana ko Karusi irimo ibinogo rusange vyahambwemwo abahutu benshi bishwe ico gihe. Mu mwaka w'igihumbi 1993 Albert Shingiro yari umusore w'imyaka 23. Yishimiye insinzi y'umugambwe Fodebu. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Karusi yabayemwo ubwicanyi bukomeye. Indiri z'abatutsi n'abahutu bo muri Prona baricwa batemagujwe imipanga. Mu nyuma igisirikare carahaciye naco kirica abahutu. Mu mwaka w'igihumbi 1994 Albert Shingiro akaba ari mu rwaruka rwatanguranye urugamba n'umuga na CNDD-FDD ikiri mu ishamba, ariko we ntiyagiye cyane mu vyo kurasa, ahubwo yarungitswe mu mahanga ariga. Arakora inyandiko nyinshi zaca ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane ku rubuga rwari rwitwa abarundi.org. Uyu akaba yarakorera mu gisata muri diaspora, akongera kandi agakora ivy'iperereza. Yize za kaminuza mu gihugu ca Benin na Canada mu bisata vya droit, science politique na relations internationales. Mu nyandiko ziwe harabonekamwo cyane ishavu ngo
afitiye ubwoko bumwe n'indongozi za kera. Amaze kuja ku butegetsi urubuga yakoresha yaciye arwugara kumbure kugira inyandiko zimwe zimwe ngo ntizibandanye kuboneka. Nkuko bibandanya bitangazwa n'abazi vya politike kandi bakurikirana neza cyane ivy'abategetsi, ngo CNDD-FDD maze kuja ku butegetsi. Uya Robert Shingiro yakoreye cyane mu bisata bibiri ari vyo imigenderanire n'amakungu, no kuvuga diplomasi be n'iperereza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010 yakoreye mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU. Yari deuxième conseiller d'ambassade. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2012 yakorera mu iperereza SNL, aho yarajejwe iperereza ryo hanze y'igihugu, l'enseignement extérieur. Kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014 yari umunyamabanga yamaho secrétaire permanent mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 yaserukiye Burundi muri ONU, hanyuma agenwa kuba umushikiranganje. Mu kiringo ca gatatu ca President Nkurunziza, Ambassadeur Robert Shingiro yaserukira Burundi mwishiramwe mpuzamakungu ONU. Cari igihe kigoye cyane Uburundi bwarahari bivomo mu makungu. Robert Shingiro yagaragaje kwigobotora mu kunga imigenderanire n'abaserukira ibihugu bizwi mu vyo gonyora agateka kazina muntu, maze bafatanya kugwanya inzego zose zivuga agateka kazina muntu. Ngo rwahindutse urugamba rutandukanye n'ivyo yari yarakoze kera akigwanya leta y'u Burundi. Iho yakwira amakungu yerekana ingene igisuda ca kera caho nyanga ko gateka, akarondera ibihugu vyumva agateka ka muntu ngo bishigikire CNDD-FDD. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Robert Shingiro yahindutse ugwanya agateka kazina muntu, atangura gutuka vya bihugu yahoze arondera ko ubufasha, avyagiriza ko bifata agateka kazina muntu nk'ikigwanisho ca politike. Ikindi yakoreye muri ONU no kugwanya u Rwanda agera ku rugero rwo guhakana icese ko hatahunya bwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mu kiringo yari ambasaderi muri ONU, Robert Shingiro yakoze urubuga rwigisha urwanko kuri Twitter aho yise Jeff Rukandingona. Urwo rubuga rwari rwigisha urwanko ku batutsi rukagwanya cyane abaranira agateka kazina muntu. Igihe kimwe yari henze yandika amakuru y'akazi akoresheje urwo rubuga abaramenyekanye. Kuvugwa ciye rwugara ngo ntakunda ko abantu bamumenya muri iyo shusho y'urwanko. Ngo ntubarakekwa ko ashobora kuba akoresha zimwe mu mbuga zigisha urwanko akoresheje amazina atamenyekana. Gusa kandi nubwo Robert Shingiro avuga ko vyinshi, ngo hari intsinzi yagaragaje mu bijanye n'imigenderanire. Robert Shingiro ahabera umushikiranganje Uburundi bwarakuye ko ibihano bwari bwafatiwe n'amakungu. Ishira hamwe OEF rirongowe no kuvuga ishiramwe mpuzamakungu rihuriza hamwe ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa rirongowe n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, niyo ryatanguye gukuraho ibihano ku Burundi. Inyuma yaryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakuye ibihano vyose vyafatiwe Burundi. Ubumwe bwa Buraya burakurikira, naho hasigaye ibihano bikeye vyerekeye umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu. Muri ONU Robert Shingiro yagwaniye ko Uburundi bukugwa kuri agenda ya ONU. Icyagomye kimubabaza kugeza ubu nuko hagomejwe umuhinga wa ONU akurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Robert Shingiro ikindi yakoze kwabaye kurondera ko Burundi buguma butogwa mu nzego mpuzamakungu zitandukanye muri ONU, muri Union Africaine, no kuvuga mwishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika, muri EAC, muri COMESA ndetse n'ahandi. Shingiro agasaba abaserukira Burundi mu makungu gukora ibishoboka byose agatoga umurundi aho bishoboka hose. Ubu kandi rikarondera ko President Ndayishimiye yotwara ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'ibihumbi 2026 inyuma yo kurongora EAC na COMESA. Bamwe akavuga ko iyi ntambara arimwo aragwana bishobora no kumuhesha ikindi kibanza cyo kuguma muri ubushikiranganje akaba ari waguma aburongoye. Ngo politike rero ifatanye na kahise. Intsinzi Burundi bwaronse ku rwego mpuzamakungu ntizavyaye umusaruro kubera ko intwari hari ngiboshwe n'inzigo ya kahise. Ngaho kurondera ko izo ntsinzi zose zoca zifatanya abarundi ivy'agateka kazina muntu bikaba vyiza. Robert Shingiro na leta rimwe ngo bafata ko inguvu baronka mu makungu yo binyundo yo guhonda bagwanije kiringo ca gatatu ca Nkurunziza yo kwihora abahoze bahanganye ku rugamba
yo kunezereza vya bihugu vyabashigikira mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ngo yo kugwana n'u Rwanda. Aha niho rero vyose vyanyikiye. Nk'umukozi w'iperereza Albert Shingiro yashitse arungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu bamwe mu bakozi b'iperereza bari no mu bamaze abantu mu kubanyuruza bakabugwa irengero ryabo. Uturorero dukeyi ni nka Priva Werari Bitabakana yarungiswe Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe azwi mw'inyuruzwa ry'abatari bake agitwara iperereza mu ntara zitandukanye. Hari Blaise Patrick Ngomirakiza yarungizwe Kigali mu Rwanda ngo n'izindi ambasade zo mu karere zararonse bene abo bakozi b'iperereza. Bamwe mu batwara za ambasade bazwi mu bakozi bakome b'iperereza nka General Major Agricole Ntirampeba Kinshasa na Karorero Katabesha n'abandi. Aba bose mu vyo bajejwe harimo gucunga rwose abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze binashobotse bakagirirwa nabi. Mu gihe ibihugu vya Buraya arivyo vyanye bitanga imfashanyo zikomeye ku Burundi, Albert Shingiro ngasa n'uwigumiye mu vyo yarimwo mu kiringo ca gatatu New York. Imigenderanire abandanya kwikomeza cyane kuri vya bihugu vyashigikira nyangwa ry'agateka kazina muntu mu gihe ca Nkurunziza. Hari abategetsi b'u Burundi baranibagira ko mu vyatumye intwaro ya Nkurunziza idatembagara harimo ko ubumwe bwa Buraya bwagomye bushigikiye ko abasuda b'u Burundi baguma muri Somalia na Centrafrica, gutyo bahitamwo kuboneka neza mu butegetsi kurusha kubusenyura. Naho rero ibihano vyari vyarafashwe, amafaranga mva makungu yinjira mu Burundi yagomye ava mu bihugu vya Buraya ahanini. Mu njyane ziri mw'isi, Albert Shingiro ngahitamwo kuja ku ruhande rw'ibihugu bihanganye n'ivyahora bifasha u Burundi. Agateka ka muntu ntikateye imbere ku ntwaro ya Ndayishimiye. Shingiro we ngo yabandanije ingendo yo gutuka ibihugu bisaba ko abarundi bose bubahirizwa. Mu ntango wame ngo imigenderanire n'u Rwanda yotora kayoko, ariko ibintu vyabandanije kunyuka kugeza naho Burundi buca buja gufatanya intambara na FDLR mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni gutyo rero ibihano vyakuwe ko ariko Burundi buguma butaronka imfashanyo bwari bwiteze. Ubu rugamba leta irimwo nurwo gushikaho yoronka imfashanyo igera ku miliyoni 800 y'amanyaburaya, ariko inyifato ngo iyo leta ibandanya kugira ku rubuga mpuzamakungu iho nyangwa ry'agateka kazina muntu, ibiturire no kwanka demokrasi bizotuma Burundi bubandanya gutakaza ngamahigwe menshi. Ikindi cyananiye umushikiranganje Albert Shingiro nugutabara abarundi iyo bagorewe mu mahanga. Mu bihugu vyinshi abarundi baravuga ko ubuserukizi bw'u Burundi ataco bubamariye. Barapfungwa ku karenganyo, baricwa, barafatwa nk'abaja, ivyabo biranyagwa, Uburundi bukaguma bunumye. Y'abarundi bari hanze batabaje ubuserukizi bw'u Burundi umengo nukubagora gusa. Albert Shingiro ngo yarakomeje amasezerano yo kurungika abakozi muri Arabia Saudite. Aya masezerano ntiyaje ku nyungu y'abakenyezi baje gukora muri ico gihugu, ahubwo ngo yahinduye ababagurisha. Abashiramwe y'abategetsi niyo yungutse cyane, nayo abarundi bakazi batari bake babandanya gukora mu bucakara bagahembwa amafaranga make ufatiye kuyo abava ahandi bahembwa. Uburenganzira bwabo bukabandanya guhonyogwa, bamwe babanza gutanga ibiturire kugira bashigwe ku ntonde. Hari abasabwa kwirira amatike kandi kare barayarihigwa. Ubukunzi bw'inda bw'abategetsi babagurisha rero ngo butera buduga ku rundi rugero. Ngo biragoye kuvuga igikorwa ca Albert Shingiro mu ijambo rimwe. Ku ruhande rumwe yarakoze vyinshi biboneka, ku rundi ruhande kandi yagumye aboshwe ngo n'inzankano za kahise bimunanira kuzigobotora ngo arabe imbere. Inyungu Burundi bwokuye mu ntambwe yari yagize ntizabonetse. Burundi bwabananije gukena bidasanzwe, igitoro kirabura, amafaranga mva makungu arakena rwose. Mu makungu Burundi ntibakigirwa murantunge, mu makungu abarundi ntibakingirwa n'abaserukira Burundi. Albert Shingiro we ngashoboye kwigobotora mu gwanko gwa kahise, yoshobora kuzanira inyungu zikomeye igihugu, ariko ikibazo kiracari ngaho nyene nkuko bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bo babandanya babivuga. Ngivyo rero ivyaranze umushikiranganje Albert Shingiro binavuga yuko ashobora kongera kuronswa iki kibanza c'iteka muri leta nshashi izoshirwaho na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni mugihe kandi hari vyinshi biriko biravugwa ko mu kanya gato kari imbere hashobora kuba ikintu kidasanzwe mu nama nkenguza amateka. Bamwe bati ese ni Reverend Ndikuriyo aza gutahukana ico kibanza canka se ni Gervase Nderakobo cyahoze ari umushikiranganje wa mbere aza gufatwa ko ariwe mukuru w'inama nkenguza amateka nshasha agiye gusubirira muri ayo mabanga. Emmanuel Sinzohagera we yavuze ko atamabanga namwe y'igihugu
akeneye kuronswa, ahubwo ko wewe agiye kubandanya yirabira amwe mu mabanga yajejwe mu ishengero ry'iyo rya Methodist, aho ahagarariye iryo shengero ku rwego rw'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ngabo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa amabiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.